Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Abaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na Ntakarutimana Eric muri kiganiro cya Saveur Divine. Turashimira Imana rugira byose ngo duha akanya kugira ngo tugico tuvuze mu bwami bwayo. Imana yacu nishimwe. Turasangira amajambo turiko turaganira muri ino ndwi, tuganire kuri umuntu wa Isaka. Isaka umuntu Imana yasezeraniye umugisha, yasezeraniye kwizobana nawe kandi kamuha umugisha. Imana yacu nishimwe. Turasoma amajambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 26, turahera ku karongo ka mbere gushikana ku karongo ka gatatu. Havuga ngo Isaka asuhukira i Bufilisitiya, hatera iyindi nzara ya kabiri muri ico gihugu atari imwe ya mbere yo mu gihe cya Aburahamu. Isaka aja i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uhoraho aramwiyereka ati, ntumanuke nguje muri Egiputa, uzube mu gihugu nzokubarira. Ba urasuhukiye muri iki gihugu, nanje nzobana nawe nguhe umugisha, kuko wewe n'uruvyaro rwawe nzobaha ibi bihugu byose, kandi nzokomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Imana cishimwe cyane. Tubonye amajambo rero Imana iri kwirabwira Isaka umuntu w'Imana, Isaka umwana w'isezerano, umwana wa Aburahamu. Aha n'igihe harateye inzara mu gihugu yari arimwo, agomba kuja muri Egiputa, ariko Imana iramwiyereka iramubwira ati, guma hanyene, urasuhukira ngaha muri ibi bihugu, kuko ibihugu byose nzobibaha. Urasuhukira ngaha muri kino gihugu cy'Ubufilisitiya. Rero bene data nshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana y'amasezerano, Imana idati isezerano. Isezerano yasezeraniye Aburahamu yarikomeje kuri Isaka. Isaka yabanye n'Imana, Isaka yabonye umugisha w'Imana udasanzwe. Haleluya. Rero ngaha turabandanya amajambo y'Imana, turabona ingene ubuzima bwa Isaka yabayemwo ngaha. Isaka yabaye mu Filisitiya, yahabaye bamwanka, ariko kuko yari kumwe n'Imana yagumya aba umuntu adasanzwe, yagumya aba umuntu akomeye, yabandanije atera imbere kuko ikiganza c'Imana cari kuri we. Satani ntabwo atagize mu kumugwanya, mu kumuca intege, ariko Imana yabanye nawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusome dore ku karongo ka 12 muri iki gice nyene cya 26 guhera ku murongo wa 12. Havuga ngo Isaka atera ishari Abafilisitiya, maze Isaka abiba muri ico gihugu. Muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero 100. Uhoraho amuha umugisha. Imana ishimwe cyane. Uwo mugabo aba umutunzi, agenda arushiriza gushitsa aho yabereye umutunzi bihebuje, kandi yari afise ibitayega vy'imikuku n'amasho n'abantu bahinda. Atera Abafilisitiya ishari. Imana idufashe cyane. Mwene data munyamugisha wakira umwami Yesu Kristo, ubutunzi bwa mbere, umugisha wa mbere turonka no kwakira umwami Yesu. Umaze kwakira umwami Yesu,
abakugwanya baraboneka, abakugwanya uzobabona, ibiguca intege bizoba bihari. Ariko tubona ngaha akarorero ka Isaka, ntabwo yigeze acika intege, yabandanije aguma ari umwizigigwa. Baramugwanije mu buryo butangaje, baramugwanije mu buryo bwose kugira ngo barabe yuko yocika intege, ariko yabandanije ari kumwe n'Imana yiwe, yabandanije agira intege, yabandanije afise inkomezi. Turabona ngaha rero yabaye umutunzi adasanzwe kuko yari kumwe n'Imana, kubw'umugisha w'Imana wari kuri we, kubiganza candeho cari kuri we, yabandanije atera ishari abafilisitiya. Natwe bakijwe turatera ishari abadayimoni, abantu bakiri umwami Yesu turatera ishari Satani. Iyo turiko turasenga, iyo turiko turavuga ubutumwa bwiza, iyo turiko turaririmba, iyo turiko turatanga amashimwe, izo ni ingabire Kristo yashize muri twebwe. Izo rero Satani arazigwanya, arapfuha. Satani agira ishari. Imana idufashe kandi dushoboze gutsinda umugwanizi mu buryo bwose. Haleluya. Turabona rero ngaha ku murongo 16 ngo maze Abimeleki abarira Isaka ati genda utuvemwo kuko uturuta. Nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kibande cy'Igerari abayo. Isaka asibura ya mariba amwe yari yarimbwe mu gihe ca se Aburahamu, kuko abafilisitiya bari bayasibije. Imana idufashe cyane. Rero iyo turi muri runo rugendo, hari ingabire ziri muri twebwe Satani yifuza gusivya, ariko izo ngabire dusabwa kuzifurura. Haleluya. Isaka yaciye atangura gusibura mariba ya se, atangura gusibura mariba se yari yarimvye. Aya mariba yari ahari kandi ngo abafilisitiya bari barasibije kubw'ishari n'inzigo, ariko Isaka atangura kuyasibura. Hari ingabire mwene data Kristo yashize muri wewe, hari ubutunzi budasanzwe Yesu yaguhaye, bisaba kusibura kugira ngo uhagarare neza, kugira ngo umugisha w'Imana gume kuri wewe. Imana ishimwe cyane. Isaka yatubereye akarorero, ntabwo yacitse intege, yatangiye gusibura mariba. Aha tubandarije dusoma turabona ingene aho yagene asibura nabo basivya, asibura nabo basivya, ariko haragera igihe ashika kuri Rehoboti. Haleluya. Asibura iriba, iryo riba baryita Rehoboti kuko batashoboye kurisivya. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data ndagutera intege. Haleluya. Ndagusaba kugira intege kugira ngo ubandanye urugendo watanguye. Yesu ari kumwe nawe kandi azogushoboza. Abadayimoni bazotera ibitero, Satani azotera ibitero, ariko uri kumwe na Kristo Yesu uzokwamutsinda. Imana ishimwe. Isaka yaratewe n'aba bantu bo muri b'Abafilisitiya bamuca intege kugira ngo acike intege, ave ku Mana, ave yidodombera Imana yiwe, ave yidoga, ariko Isaka yabandanije kwizera Imana. Turabona rero ngaha ingene Isaka yabandanije asibura mariba. Ku murongo wa 23 havuga ngo avayo araduga aja i Berisheba. Uhoraho amwiyereka iyo joro, aramubwira ati ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kandi nzoguha umugisha, ngwize uruvyaro rwawe kubw'umusavyi wanje Aburahamu. Yubaka y'igicaniro, yambaza izina ry'Uhoraho, ashingayo amahema yiwe. Naho nyene abantu ba Isaka bahimba iriba. Haleluya. Isaka yagiye abonekerwa n'Imana, Imana agira imwiyereka, yagiye ivugana nawe. Bene data, birashobora gushika ugasenga ukabona nta nyishu uri kuraronka, nturi kurabona inyishu y'ibibazo vyawe, ariko nagira ndakubwire Uhora ari kumwe nawe. Uhoraho icyo avuze aragishitsa. Uhoraho yaduhaye agakiza, yatanze umwami Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Turabona ngahe Uhoraho yabandanije yereka Isaka, amubwira ati nzoguhezagira, nzoguha umugisha. Rero Uhoraho amaze gusezeranira, amaze kuvugana nawe shishikara
umwizeye umwizigiye. Isaka yaciye ashishikara yimba amariba kuko Imana agenda imubwira ngo ndi kumwe nawe, kandi Imana icivuze iragishitsa. Imana yaradusezeraniye isezerano ridasanzwe, yasezeranye gutanga umwana wa Yesu Kristo. Yesu yaraje yitanga ku bwacu. Uyu munsi Kristo ari muri twebwe. Yesu aca duha mpwemu yera kugira ngo adushobore, mpwemu yera adushoboze kuzigama agakiza yaduhaye. Uyu munsi mpwemu yera adushoboza kuzigama agakiza Kristo yaduhaye. Naho utajwi wumva nkuko Isaka yavyumva, Imana ugenda ikamubwira ngo ndi kumwe nawe, birashobora gushika ugasenga ukumva nta jwi rikubwira ngo ndi kumwe nawe, ariko umenye yuko ico Imana yavuze itivuguruza. Ico Imana yatanze yaragitanze. Yatanze umwana wa Yesu Kristo aradupfira ku musaraba turonka agakiza. Aho akiza rero kari muri twebwe. Mpwemu yera ari muri twebwe. Ingabire za mpwemu yera ziri muri twebwe. Shishikara uzifurura, shishikara usenga, shishikara usoma ijambo ry'Imana, shishikara ukoranira hamwe n'abandi kugira ngo iriba riri muri wewe Satani agomba gusivya buri munsi rigume rimeze neza. Imana iguhezagire mwene data, Imana ishimwe. Yaduhaye Kristo Yesu, yaduhaye agakiza kandi iri kumwe natwe nk'uko yari kumwe na Isaka. Natwe Kristo ari kumwe natwe, mpwemu yera abana natwe misi yose. Imana ibahezagire. Amen, amen.